yatwaye muri 2001 gushika 2019 birumvikana ko yatwaye imyaka 18 yaciriwe urubanza kuwa kabiri ahanishwa igihano c'urupfu n'ubucamanza bwa gisirikare bw'ico gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urwo rubanza rwamwagirije ko yakoze ibyaha byo mu ntambara no kugambanira cyaye guhemukira igihugu bivuye ku bushikiranganje bwiwe mu migumuko y'umuhari AFC na M23. Urazi ko hari amafaranga imiliyoni 60 z'amadolari y'abanyamerika bari yaragijwe kurungika i Kigali. Urumva imiliyoni 30 z'amadolari y'abanyamerika yarungika buri kwezi. Hello guys, mumeze neza Somirika Arlene Alu comme d'habitude mission feri gwamenye musumeno maso yinyana. So guys, ndabaramutse cyane nongere ndamutse na Liam Promoter amahoro cyane turarukije cyane abantu bose badukurikirana abari ku mpande zine zise turabahe mwaramutse namwiriwe biravana umunsi naho arereye utameze neza no kubandanya amererwa neza cyane nivyo tumwipfurije hama ubandanya usenga Imana unasenga wongera ukora kuko iyo uri kurakora abari kintu ciza cyane nta munsi n'umwe umukozi yigeze amaramara kuko Imana yaravuze ngo izohezagira akazi k'amaboko yacu kabisa. Rero nizere ko mumeze neza jemeze neza cyane reka rero twongere tuvuga ati turaramukije nabo muri groupe yacu bose iyo bava bakagera so les amis reka twongere tuvuga ati tunawapenda sana kabisa. Turabaramukije cyane abantu bose badukurikirana muri groupe n'abantu bacu n'abantu bameze neza cyane babandanye baza ari benshi kubera ko turakiri umuryango wagutse gose cyane twamamaza kwanza dukorera abadutumye muri kibonobono ni kwa kunyenyene ariyo UNESCO kiyubu barahamagarira abarundi kurima igitegwa cy'ikibonobono babishoboye abatabishoboye barime basi ibiti bitatu barabandanya bahamagarira abantu gutwara imitahe 12,000 gusa ukaba umwe umuryango wa kibonobono kugira ngo uzuraronka uturusho harimwo no kuronka akazi mu gihe bazobabona ko ubikwiriye na cyane kumugwa building company naho twagiyeyo ni company nshasha ije kubatunganiriza canke kubafasha mu bintu bijanye no kubaka amazu bashobora kubitura kanimero kari ngaho katwandikira tukaguhuza n'aba engineer neza cyane yego ibintu kagenda neza cyane byo basanzwe bafise ama plug ezweho barakwereka ushimye ni sawa ni mu buryo bworoshe kuzimba niyo kabe katavuna reka rero tuje mu kiganiro nyezina Liam Promoter Joseph Kabila barayi bamuciriye urubanza kwa burundu niko ndabivuga urubanza go gupfa burundu mbega wewe ico kintu ukivuga kwiki je nagerageje kwandika ibintu byinshi kugira sinze kuvyibagira bivaye nuko ndaza kuvuga ndiko ndasoma baranyihanganira abantu mukuru w'igihugu wa kera cha Kongo ariwe Joseph Kabila yatwaye muri 2001 gushika 2019 birumvikana ko yatwaye imyaka 18 yaciriwe urubanza kuwa kabiri ahanishwa igihano c'urupfu n'ubucamanza bwa gisirikare bw'ico gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urwo rubanza rwamwagirije ko yakoze ibyaha byo mu ntambara no kugambanira cyaye guhemukira igihugu bivuye ku bushikiranganje bwiwe mu migumuko y'umuhari AFC na M23 nkuko vyemejwe n'umumenyesha makuru wa Nadolu. Urumva iryo somwa ry'urubanza ryavugiwe i Kinshasa inyuma y'amezi agera kuri 3 y'urubanza
byagiriza uwo mukuru w'igihugu wa kera ibyaha bitari bike. Bya navyo ni ibi bamwagiriza gusambanya ku nguvu, kwica, kugambana, kwamamaza canke gushigikira ibyaha byo mu ntambara, gutunganya imigumuko, hamwe no kugira uruhara mu bikorwa by'iterabwoba bifitaniye isano na AFC M23. Umugaba mukuru w'urubanza rwa gisirikare, umva umuntu yarayoboye ubucamanza, yari Lieutenant General Joseph Katalayi. Yavuze ati urukiko rwa gisirikare rwavuze ko Joseph Kabila ahanwa n'ivyaha kandi rumuciriye igihano c'urupfu. Iyi ncuro y'urubanza ibaye mu gihe umugwi wa M23 bivuga ko ushingiwe n'u Rwanda, ushigikiwe n'u Rwanda nk'uko Kinshasa ibivuga, wafashe ibisagara bibiri bikomeye mu buseruko bwa Kongo kuva mu kwezi kwa mbere kwa Nzero, kandi ubu uraganza ibice bikomeye bya gisirikare mu ntara za Nord Kivu na Sud Kivu. Abacamanza bavuga ko Kabila yahora afitaniye imigenderanire ya hafi n'iyo migumuko. Uretse igihano c'urupfu Joseph Kabila yaciriwe n'ubucamanza, harimo gusubiza imiliyaridi 29 z'amadolari y'indishi z'akababaro n'ivyagizwe n'igihugu ca Republike Iharanira Demokarasi ya Kongo, hamwe n'imiliyaridi 2 z'amadolari kuri buri ntara zibiri, ndakuvuga Bukavu na Goma zo mu buseruko bwa Kongo, Nord Kivu hamwe na Sud Kivu. Zari zagiye kwiregura nk'abaregera mu rubanza. Ariko rero urukiko rwavuze ko ubutunzi bwa Kabila butazofatwa, butazokonfiskwa, kuko ibyaha byagirijwe ntivyari birimwo igihano c'inyongera cyo kwambura ibintu. Mu byaha yagirijwe ibyo gufata amatungo yewe ntibirimo. Urubanza rwatanguye muri Mukakaro. Kabila yararusivye kuko yaba hanze y'igihugu, ntaco yigeze yishikira kandi ntiyigeze arungika n'umushingwamanza. Ishaka ryiwe ry'umugambwe ryavuze ko urwo rubanza rwari ugw'ububeshi rugamije gusa gukuraho umwansi wa politiki. Ivyagiriji vyavuye ku mushikiriza amanza mukuru hamwe n'abaregera byashingirwa ku bimenyesha makuru mpuzamakungu, ivyegeranyo vya ONG hamwe na interview n'amajambo bivugwa ko ari ibyavuzwe na Kabila nabo bakorana. Urubanza rwari rwiteguwe gusomwa kwa 12 Nyakanga, ariko rwegezwe inyuma kuko abaregera bavuze ko hari ivyabona bishasha. Ariko ivyo vyabona vyononekaye ntivyigeze bishikirizwa ku rubanza. Igihano Joseph Kabila yaciriwe kiragize ingaruka zikomeye kuko yari umwe mu banyepolitiki bakomeye cyane muri Kongo, akaba n'umusubirizi wa se wiwe ku butegetsi. Ico gihano Joseph Kabila yaciriwe umwe mu banyepolitiki bakomeye cyane muri Kongo, akaba kandi yarasubiriye se wiwe Lieutenant Laurent Desire Kabila. Ni ikintu kidasanzwe mu mateka y'ubutungane bw'ico gihugu kuko atawundi mukuru w'igihugu yahora ahamwa icaha nk'ico. Na cyane umva ko turivuze mu misi yahera ati Joseph Kabila biravugwa ko atari umwana wa Laurent Desire Kabila. Joseph Kabila uyu nyane umuntu yazagwe n'u Rwanda
bivaye nuko inyungu bari babona muri we. Urazi ko hari amafaranga imiliyoni 60 z'amadolari y'abanyamerika bari yarajijwe kurungika i Kigali. Urumva imiliyoni 30 z'amadolari y'abanyamerika yarungika buri kwezi i Kigali. No kuvuga yari mu president yaje hajya ari mu gitutu c'u Rwanda. Akorera u Rwanda. Sivyo? Kuko urabona ko biraboneka neza ko yari nyuma iyi migwi iterabwoba. Ni gute imigwi wahora ugwanya ukiri president umaze kuhava mwaca mukorana? Imigwi wahora ugwanya uri president umaze kuhava ukaca uyikoresha ugwanya uwundi yagusubiri kugira ngo ugaruke usubire ku gihugu. Nibikunda. Urabona ko ibi bintu kandi urubanza nkuru ntushaka kurusoma. Cyaravuze Tshisekedi ni mastermind. Uyu mugabo azobazonga mpaka. Azonga mpaka kubera ko biraboneka ko abandanya kubitahababaza. Nibiboneka. Aha rero ibaze wahora uri president bakagufata nkuko. Wahora uri president ukaza wahoruza ukishikira Kinshasa ugahitira Bukavu. Nawe nyine ukaza winyegeje. Abo niwe mu president Kabila niwe mu president wa mbere w'ikigugu mbonye w'ikigugu kuvisi yabaho. Nuko rero biri igihano cyo gupfaca bagi yagiciri turindire ko bazogishira mu ngiro. Byari ivyo makuru twari tubafitiye yo gushikiriza abantu badukurikirana ivyo yagizwe bavyumvise harimo no gufata ku ngufu bambanira igihugu guhemukira igihugu. Urumva nyuruza byari ivyitunga rya Kongo bitewe ubwoba. Niyo mpamvu bamuhaye ico gihano. Usanzwe ujya no kugambanira igihugu. Musanzwe nyene ni yaragambanira igihugu yongera gambanira n'abanyagihugu. Sisa miliyoni 10 zingahe zapfuye kuri ku butegetsi bwiwe ajejwe kuzikingira. Urumva ko ari ibintu bibabaje neza cyane. So Liam Promoter ndagushimire cyane. Reka dushimira abantu bose bakadukurikirana twongera twibutsa abantu batarakora subscribe bananye bikora kugira ngo tugire umuryango wagutse cyane. Ariko barabona link nayo n'uyu munsi tuze kuyibaha kugira ngo abinjira muri group bandanye binjira muri group ku bwinshi namwe ubwanyu mutumira n'abandi. So thank you so much. Welcome.